ndamukorere sinzomuva inyuma atampaye ingero uwampamagaye ndamukorere sinzomuva inyuma atampaye ingero uwampamagaye ndamukorere sinzomuva inyuma atampaye ingero uwampamagaye ndamukorere sinzomuva inyuma atampaye ingero. Ikarodoka icyubahiro hata tumpatie heshima umubyeyi wacu mzazi wetu apotre wa kabiri ku isi apotre wa pili. Imana yamuhamagaye rero ni yera. Mungu alimuita karibu, tunampatia karibu. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Amashimeshi kubashitsi bacu. Makofi mengi kwa wageni wetu. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Twumvise amajambo menshi meza. Tumesikia maneno mengi mazuri. Ntabwo twokwirwa tuyasubiramo. Hatutorudi tena. Tuje gusengera amashikanwa n'ibya 10. Tunakuja kuombea sadaka na sehemu ya 10. Hariya kuri mwarabu murobi mutungi bigaza Imana imwehezagire cyane. Umushitsi wiwe Imana wahezagire. Yana mgeni wake Mungu awabariki. Ntabwo mukiri abashitsi mwese. Hamupo wageni tena. Muraba Imana. Nyinyi watoto wa Mungu. Muri munzu kwa so. Mko nyumbani mwa Bwana. Uza kukubwira ngo wigireyo. Atakaye kuambia tisogea ni wagenda. Ukiondoka ntabwo uzoba witabuye aho uri. Utakuwa ukujitambua mahali upo. Iyo uri mu rugo kwa so. Ukiwa nyumbani mwa Baba, uwo gukuraho yo kujana. Atakaye kutoa atakupeleka wapi? Na afise yo kujana. Hakuna atakaye kupeleka. Uri kwa so. Lakini ukiwa kwa baba yako uriyemera, unajikubali, ukavuga tani kwa dada. Unasema hapa ni nyumbani kwa Baba. Ndafise uruhara. Hapa nina mahali pangu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ukazobona umuntu avuye ku musozi w'Imana. Ukiona mtu anatoka kwa mlima wa Mungu akagenda handi, anaondoka sehemu nyingine, uwo ntazoba ari umwana w'Imana. Huyo anakuwa si mtoto wa Mungu. Abana b'Imana twaramaze gufata ibibanza. Watoto wa Mungu tumeshachukua nafasi kandi ntituzobirekura. Tena hatutoachia kamwe. N'abana b'Imana ubu bariko baraza. Na watoto wa Mungu hivyo wako wanakaribia. Bashitse mu ntebe. Wakifika kwenye viti, azana ubundi. Analeta mwingine. Akavuga ati hani tuzohava. Anasema hapa tutaondoka. Ndarindiriye. Marira kwa Mungu reka nanje ndarekeka. Nanje ndarekeka ndugu yangu. Yesu
Yesu nashimwe cyane. Amen. Harabahamagawe n'Imana, Kuna walioitwa na Mungu mugabo baravyibagira, lakini wakayasahau. ntibyahereye uno munsi. Haikuanzia leo. Reka turabe gatonya amance nkora icanzanya amance nakira umuvuga ngo. Hata tutizame kidogo afu nitende yaliyoni. Itanguriro Mwanzo 12. 12. Uwo murongo umwe gusa, Mstari mmoja pekee yake. uwo murongo umwe. Mstari mmoja. Nasoma umurongo wa mbere. Ugende buke buke. Nenda taratibu. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Okay, 13 turabe uwo mugabo. Ahanyene. Kabiri umurongo wa 13. Ndakwinginze uzuvuge kuri mushikanje kugira ngo ndabwe neza ku bwawe. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Sikuwa nafasi ya mbele. Abrahamu avugana n'Imana. Ibrahimu akazungumza na Mungu. Aravuga ati va hasi. Akasema eti simama. Ugende ku musozi w'Imana na yote. Uelekee kwenye mlima wa Mungu na yote. Ariko amaze gushika na yote. Alipofika na yote, atangura kubwira umugore. Akaanza kuambia mkewe. Ndakwinginze. Eti nakusihi. Uzuvuge kuri mushikanje. Useme kwamba wewe ni dada yangu. Kugira ndabwe neza. Ili nitizamwe vizuri. Bamutwonya. Wanipatie chakula kubwawe. Kwa ajili yako. Abrahamu yibagira Imana. Ibrahimu akamsahau. Abantu rero bibagira Imana. Kuna watu sasa wao wanasahau. Bageze mu murimo. Wakati wanafika kwenye huduma, kamenga bahamagawe n'umwana w'umuntu. Unafikiri kwamba wanaitwa na Mungu. Reka bahamagawe n'Imana turaro. Acha walioitwa na Mungu tu. Hanyuma wewe wahamagawe n'umuntu. Alafu walioitwa na mtu. Ukiba iyumvire kuvugana n'Imana direct. Tafakari kuongea na Mungu direct. Abrahamu avugana n'Imana. Ibrahimu akazungumza na Mungu. Mugabo ashitse mu nzira. Lakini alipofika njiani, abwira umugore wiwe. Akaambia mkewe, ngo nitwashika muri Egiputa. Tukifika huko jangwani, uze kuvuga kuri mushikana. uje kusema kwamba wewe ni dada. Kugira bamutwonya. Ili wanipatie chakula. Kugira bamutwonwa. Ili wanipatie chakula. Bandare neza kubwawe. Nitizamwe vizuri kwa ajili yako. Uno munsi leo ntabwo bazondaba neza kubwawe. Hawatanitizama vizuri kwa ajili yako. Uno munsi ntabwo nzokora ngo mpembwe kubw'umuntu. Leo sitatumika kwa ajili ya Mungu. Ariko nimurindiriye Yesu. Lakini kama unasubiria Yesu, nekutangure gukora. Acha uanze kutumika. Bigaragare, izihirike kwa Imana yaguhamagaye. Kwamba ni Mungu aliyekuita. Uwamamagaye onda mukore sinzo muma azamani tunaenda kuomba Mungu. Hari abahamagawe n'Imana. Kuna walioitwa na Mungu bakumvira Imana wakatii Mungu. N'abahamagawe n'Imana na walioitwa na Mungu babishiramo gukekeranya. Wanaitia ndani kuwa na babishiramo kugenda. Wanatia ndani kwenda bakekeranya. Wanaenda na imani kama Ibrahimu.